Shalom, shalom, shalom. Ndetse kwa ikaze abakunzi ikiganiro c'Intahe no munsi turi kumwe n'umutumira adasanzwe. Reka sindamuvuge ariko ndamuha akanya yivuge kaze. Murakoze, nitwa Fortran BIGIRIMANA. Hari ikindi nongera ko nyene peut-être ndajongera ko après. Voilà, nitwa Fortran BIGIRIMANA, ndakunda Imana, ndakirijwe, ndakorera Imana. Yeah. Bibaye bigufi cyane gusa ubwo navyo ariko nisaba Fortran jewe nakuze vraiment ndakubona. Hari indirimbo natanguye kubona kera yavuga ngo arangenderera uri muto cyane jewe je mudiza ati uyu muntu yavutse akijije uko biri kose. Donc ndashaka ndabasabe tubwire inkuru y'agakiza yawe ukijijwe gute wavutse ukijijwe canke cyagenze gute? Ya, en fait, Fortran BIGIRIMANA yakijijwe afite imyaka 10. Yakijijwe afite imyaka 10 mu gikorane cariko kiraba ndibuka neza ko yari Dr Bajat yari yaje hano mu Burundi hama aravuga ubutumwa numva ndakozweko hama cindegera imbere mu bemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero urumva ufite imyaka 10 deja wabitahura gute ufite imyaka 10? Nabitahura gute? Sinzi bama ariko de toutes les façons iyo wumvise ijambo ry'Imana aho uryumvira cyane ni mu mutima. So nibaza ko nari mfise imyaka 10 ariko nari mfise une sensibilité, nari mfise ukuntu umutima wanje déjà pour la petite histoire ndabasigurira gato inkuru yanje imbere yo kwakira Kristo umwami n'umukiza. Intahe yanje mfise imyaka 7 nari nabuze mama mu nyuma nza kubura papa mfise imyaka 10. So ivyo byonyene kubibamo uri umwana muto bica bikuzana ahantu aho urondera impamvu yo kubaho kwawe, ukumva wibagije ibibazo kumbure umwana asanzwe ataciye muri ivyo bibazo atokwibagije en temps normal. Niko rero kurondera kuko numva mburaniye kuko iyo uvuze umumama wumva affection, wumva kwitabwaho, umumama yamashaka kubaza umwana tumere gute utudetaye twose umumama. Ivyo kubibura nibaza ko bitari ibintu byoroshe. Hama iyo uvuze umupapa ukumva protection, kurindwa, kumva ko ibintu byose ni sawa, papa arahari, ni umuntu gukorera nabi ndabwira papa urumva. Ico kintu kukibura ukiri muto nicari ikintu coroshe kuri jewe. Hama nyuma y'ivyo nagize accident, ngira ikibazo muri bassin kuguru. Rero cemara amezi 2. C'était imbere yuko wakira Yesu nk'amwe n'umukiza? Yes, yari imbere. Nico gituma en fait ndiko nisha kuri ca kibazo cavuga ati none umwana ashina 10 gute yo tahura ibintu nk'ivyo. Urumva ivyo byose bikuzana ahantu aho deja nari mfise ibibazo kanaka mu mutima. Hama igihe njaho ahantu muri ico kibanza numvise Imana inyishuye, numvise urukundo rw'Imana, numvise umuntu ashobora kumbera papa, ashobora kumbera mama, ashobora nariko ndavuga nkuko bakunze kuvuga mu Kirundi ngo inkuru y'umwana isubira inyuma. Nariko ndavuga nti nagize accident, hama muri accident mara amezi 2 ndi hospitalisé ntabuje. Rero muri iyo accident kuko wari urukurikirane rw'ibintu bitaryoshe, nagize aho mbwira Imana vraiment nimba ari ubwo buzima wandemeye tukawari ushaka kombamo, numva utari très intéressé. Numva binashobotse ko
bwekuruta bukaba buto kuko ntiburyoshe jane nkataha ariko ni ibintu ndagreta ariko narabikoze nibaza ko Imana ikunda la sincérité du cœur kuvugisha umutima ku atabujyaje buri muso nivyo numva ico gihe nayiganirije muri ubwo buryo hama icindungikira umuntu yaje rero ku yari umuprofete umuhanuzi yaje kumbwira ati ngifise iyo myaka 10 mfise iyo myaka 10 urumva ko ibintu by'Imana bomba Imana irafise nyene ukuntu yitegura parcours bivanye n'iki bishaka kuzokora mu buzima bwawe hama umuntu yaca arambwira ati Imana intumye kukubwira ngo aho wageze urira nta naho hahuriye naho uzogera utwenga ico gihe byari bigoye kwemera byari bigoye kwizera muravye urukurikirane rw'ivyo kwayo ma evenement yose ntibyari byoroshe kubyizera ariko ndabicakira ndabigumana maze kuvayo rero niho naja muri ico ikorane mu nyuma nkahura n'urukundo rw'Imana numva en fait hari umuntu ari yemeye kandi ashaka kumbera papa ashaka kumurukundo ya affection ariko ndavuga ntigeze ndonka numva biraryoshe nikoreye ku mu buzima bwanje tukiri ngaho nyene ni gute ivyo bintu wari kuracamwo kubura abavyeyi babiri mu mwanya muto kugira accident aho ubuzima bwose umengo buragize biraheze vyose ni gute bitakubereye intambamyi ngo kumbura ucusubira inyuma canke utuja mu bintu bitari byo nikiye kintu wishimikije muri ivyo bihe Jane baza yuko sinibaza vraiment ko novuga ngo n'ubuhinga bwanje novuga ko ari ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana bwandinze n'ubuntu bw'Imana bwatumye nibaza ko n'ubuntu bw'Imana bwayoboye intambuko zanje gushika aho nja par exemple muri iyo stade aho namenye Imana nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza nyuma yavyo rero naciye niga kurondera Imana ku giti canje rero mu kurondera Imana ku giti canje namenye amafaseti y'Imana ntarinzi ukuntu Imana ari umuvyeyi ukuntu Imana ari Jehova Rafa Imana ikiza ukuntu Imana offe nagiye menya Imana mu bundi buryo hama muri uko kumenya Imana numva nashaka kwibabaza numva nshaka kugarda kugumana imigenderanire myiza nayo rero kuva ico gihe neza ko ari ubuntu nyene bwakurinze n'ubuntu nta buhinga batubwiye ko wakijijwe ukiri muto ni gute banje nakubonye urimba ukiri muto watanguye kurimba imbere yaho canke inyuma yaho ni gute watanguye cette fois-ci kuririmba ko Fortran tuzaro muririmbyi en fait maze gukizwa nyuma Imana yagiye kuntahuza ico yari yaranteguriye mu buzima le plan umugambi Imana yari ifitiye ubuzima bwanje ati yabikoze gute en fait narajyamye ndarota ndiko ndakorera Imana imyaka ingahe muri iyo myaka nyene kandi biri normal mwana w'imyaka 10 urumva reka ndakubwira ikintu kimwe natahuye muri parcours yanje nta kintu na kimwe kiri normal amen oya vraiment nuko nyene nta mwanya mba mfise wo kwinjira ku madetaye y'ibintu bitandukanye ariko nta kintu na kimwe mu buzima bwanje kiri normal ivyo Imana ikora nta kintu na kimwe kiri normal vraiment mu buzima bwanje ariko Imana irazi ubwenge Imana sa sagesse est infiniment grande niho uratangara uramaze kubona abantu bandika ama script akomeye y'amafilm turakunda kuraba amafilm film iryoha ni itangura uzi
en fait utabona irikiraje ariko rero ko yigira imbere ukagenda ubona ibintu by'iforma Imana rero amen Imana itebwo kurica atebwo vraiment injo gitwa ndiko ndakubwira nta kintu kimwe kiri normal mu buzima bwanjye uko byatanguye n'ukuntu byevolué gushika n'ubu c'est yake Dieu Imana yonyesha gukora ibintu ufite ahantu kumva ati ntugerageze kwishira mu bwenge bwako navyo gutahura nanje navyo ndatahura kandi ni benshi bara babimbwira hari ibintu byinshi ni kubera nyene ubu turi focused turi hari amapoint kana kaduteza gutreta umwanya ni muto ariko ngiye mu madetail ya mon Dieu Imana uzogaruka Imana ni Imana ko duteye iryo teko kazi nzoza ngane muhira hanyuma urarose muri iryo joro ufite imyaka 10 wabonye iki wumvise iki nabonye ufite ndiko ndakorera Imana kuri niveau ku rwego rwari rugoye kwizera no kwemera uri kurakorera Imana biciye mu kuririmba ndiko ndaririmba ndiko ndavuza ndiko ndexhorta nari mu bintu byari bigoye mbwaka mwe usanzwe uririmba kugira ngo oya ico gihe sinaririmba le lendemain nasuye kandi bukeye nasuye kandi kugira ya ndoto nyene kabiri gakurikirana rero maze kugira iyo ndoto nyene kabiri naciye mpamagara umugenzi twabana umubanyi ndamubwira nti je nashaka kuko mu byo nabona ndiko ndaririmba nyuma nkabona ndiko ndexhorta ndiko byari ibintu bigoye kwemera cinamubwira nti je nshaka kuririmba mba nshaka ndirimbe hama we umpe gusa ici ume juste avis yawe umbwira uko ubyumva vite fait hama ndaririmba acanga ati shanu kuri none wowe uririmba kuva ryari cinamubwira bon ngo uri kuraririmba ari ikintu kiri profond ndiko ndumvamo je rero yaciba byabaye nk'ikidodo ku byo Imana yari yavuganye nanje ndasubiye inyuma wese namubwira byinshi namubwira nawe naco merci kuri avi yawe umpaye je nzi ivy'Imana yaje kumbwira hama rero mu ma vacances nyene navyukira kuri piano 6h nkarinda meza mu ma 22h gushikaho abo tuvukana bambwiye ati uzovusara mu mutwe ko ivyo by'ama piano ya mu nyuma rero uko nagenda navansa nsohora indirimbo yanje ya mbere mfite imyaka 13 icete nkuko babivuze ndazi ko hari abantu mu Burundi bakuze bumva Fortran kubera natanguye gukorera Imana kare nkiri muto cyane nta warazi imyaka yawe c'est ça nta warazi imyaka yanje rero ubu yivuze Fortran baba bumva umengo peut-être ko non c'est voilà alors que en vrai kubera natanguye kare urumva imyaka maze nkorera Imana par conséquent ni myinshi donc bon si myinshi ariko bon disons qu'on chimie Imana ku myaka maze ndayikorera donc voilà après iyo ndirimbo mfite imyaka 15 ncreya groupe yanje yitwa The Worshippers mu nyuma kuko muri uwo muhamagaro Imana yari yambwiye ati uzova i Yerusalemu uzotangurira Yerusalemu Judaya Samaria atari mu Burundi gushika kumera nziza rero nari natanguriye Yerusalemu ni mu Burundi mu nyuma nja mu Rwanda ariko ko sauf umuzo kandi urabona ko nama ndi ngaho donc ndaja mu Rwanda Uganda muri Senegal 2013 cenja muri tournée i Buraya 2014 cenja kwiinstalla n'umuryango wanje i Buraya mu Faransa voilà bref sinzi ko natkanira ko nzi ko mpava ndakubaza ati ni kubera ko utari mu Burundi ko hari igihe muravuga ati biriya bintu turabikene natwe ngaha kandi siri ko atagenda byibaza mugabo uraheje kunyishura Imana yaravuze non en fait Imana yaravuze kandi byukuri
sinobabwira ngo mu ntango nkija mu Faransa ndetse nashaka kuja kuba mu Faransa kuko entre ico gihe c'intango y'intahe yanje no muri iyo myaka ya 20 Imana yari imaze gukora ibintu byinshi ndaho ndumva ndi muri zone de confort yanje numva merewe neza umaze kubaka carrière de voilà ibintu biriko bigenda neza ugacuba ati no nji buraya gusubira kandi ya zero numva umengo ni biraruhisha ni casse-tête ariko Imana irambwira ati murazi jambo nyibavuga ngo vaut mieux l'obéissance que les sacrifices kumvira Imana yari yambwiye ati ivyo ngaha nkeneye kugutwara encore plus loin va muri zone de confort yawe ugende wiki bishasha uguruke mu mutwe kuko akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze kandi yaza ko muri iyo process iyo ugiye kwiga ushobora après kumarira akamaro abantu kuruta uko ico wari gushaka kuzobamarira uri ruhande yawe donc c'est un peu ça donc yari par obéissance kumvira Imana hama muri obéissance nabonye Imana yo kurura imiryango iteye ubwoba mu mugabane w'Uburayi ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bivugwa ururimi rw'igifaransa next step mu kwizera reka ndayature ko Imana yaramaze kumbwira ko ariko bizogenda kandi kwizera no kwizera bitaboneka nk'iboneka ikizokurikira après ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ni ibihugu bivuga ururimi rw'icongereza donc ariko byose ndabikora ntibagira Yerusalem donc abariko baradukurikira cyangwa ariko baranyumviriza ahubwo bansengere kuko bisaba ingufu nyinshi bisaba sacrifice mu buryo bw'umwanya eto kuko ubu ndi obligé guserva abavuga ururimi rw'igifaransa n'abavuga ururimi rw'ikirundi kuko naho indirimbo z'igifaransa ico naragitabuye bra naho no disohora gute kandi zozoye amavuta Imana yadisize aba francophone barahezagirwa mbe n'abarundi barashobora guhezagirwa ariko si bimwe niyo uririmbye mu kirimi ca donc narabitabuye ibyo ce ndibwira nti nzoza ndagira effort nzosohora izikifaransa izikirundi d'abord izikirundi n'izigifaransa après rero hamaze kujaho n'igicongereza murumva ko hakenewe amasengesho menshi ku bwa Fortran mu nsengero nyatwe kora byumba bikora hama kwicinye kuraca bwa amasengesho ashaka utubwire mu ncamake cyane dusa n'abarangiza ikiganiro cacu ubuzima bwawe bw'amasengesho kubera turakuzi kuri podium turakuzi wanatubwiye watubwiye incamake nyene Imana yaguhamagaye ubu rero Fortran ageze mu cumba ciwe wenyene bimeze gute nigiki wotubwira uzinanye ko n'Imana nkawe wenyene we namwe muyera nigiki ukunda iyo uri wenyene n'Imana kintu nkunda kwanza nkunda gusenga fete natahuye ko amasengesho ni nka bulldozer ni nka tracteur itegura ahantu urabona iyo uri ku ahantu hari ibibuye byinshi hadatambukika ito amasengesho ni ca kintu kiza kuza kigatunga inzira ibintu byose les plus grandes victoires ibintu byose intsinzi za mbere zikomeye zibonekera mu masengesho imbere yo kuja mu gikorwa cyacu cyose mission nk'ubu Imana indungitse Kinshasa canke Gabon canke Côte d'Ivoire canke mu Burundi ikintu ca mbere nkora no gushira projet Imana yashize ku mutima wanje mu masengesho kuko Satani nawe arahaguruka abazi ko hari imitima izokira hari imitima izokunda Kristo kubw'ivyo bikorwa hari imitima izomenya Kristo kubw'ivyo bikorwa arahaguruka akabigwanya rero iyo utari umuntu w'amasengesho biba bikugoye kuko rapport de force wewe uriyo yo kuganguka mu buryo bw'amasengesho
mu buryo bw'umuntu wawe w'indani uburi muto hama ukaba ugiye kurwana n'umuntu we quand même ari costaud donc biba bigoye ikindi ijambo ry'Imana ridurekomanda gusenga prier sans cesse jewe ikintu nkora ndasenga umwanya wose ndinjira dans le lieu secret ahihishije rero iyo ndiko ndavuga le lieu secret mushobora kwibaza ngo nahantu mu cumba gusa Imana ivuze ngo winjiye mu cumba cawe wugare maze ndata wo mwijuru ivyo byose uba wumva umengo nahantu gusa mu cumba uteza kubikorera mu cumba urashobora kubihakorera ariko iyo le lieu secret ni dimension winjiramo ushobora no kuburinga imwe mu yawe ukayiduza muri dimension yo kurondera Imana je rero iyo lieu secret ngerageza kuyinjiramo kenshi gashoboka c'est-à-dire que bisigura ngo nk'ubu ndi mu muduga wanje nguma nsenga mu ndimi rimwe na rimwe hari igihe nsenga n'amajambo yumvikana ariko kenshi ndakunda gusenga mu ndimi kuko niyo langage Satani atumva donc iyo uri kurasenga muri iyo langage Imana yo ibirikira ira plaça ibintu byose pour ton bien kugira ngo winjire mu mugambi wayo so je ikintu numva nobwira abantu ku bintu byo gusenga no gusenga igihe cyose sans cesse nico nkora kandi kubyo nabonye ça marche nashaka ndabasabe tugerageje kumviriza intahe yawe ni n'umuntu yari ahantu mu kibanza caho umenga ari mu mwijima ntari karabona ejo ngene bizogenda umenga ubuzima bwandambiye numva umenga no kwitahira birashikira abantu benshi cyane na cyane ugwaruka ariko ndetse n'abandi nashaka ndabasabe mu mwanya muto yandusigaranye uganirize umuntu ariko aradukurikira nk'umuntu yabibayemwo nk'umuntu yahaciye mu kanya gato cyane niki kintu mubwira peut-être umuntu ariko araca muri ivyo bihe kugira ngo kumbure yongerwe intege abandanye ikintu no mubwira nuko kwanza taca zoba Yesu aragukunda arakwitayeho imigambi agufitiye ni amahoro niyo kukugirira neza niyo kuguha ivyizigiro bya kazoza numva nshaka aussi kubasangiza verset iri muri Zaburi 37 haravuga ngo ntugahagarikwe umutima n'inkozi z'ibibi kandi ntukagirire ishari abakora ibyo kugabitanya kuko bazotemwa vuba mu bwatsi bazokuma nk'uko imboga zitotahaye zuma wizigire uhoraho ukore ibyiza guma mu gihugu ushishikare iby'ukuri uhimbagwe n'uhoraho nawe azoguha iby'umutima wawe ugomba ukorere uhoraho urugendo rwawe rwose abe ari we wishimira nawe azobishitsa hano bashaka kukubwira iryo jambo azobishitsa mu mwanya uwo Imana yamishitsa isezerano ryayo kandi nta muntu yizeye Imana yigeze akogwa n'isoni iryo n'iryo jambo numva nshaka kukubwira azobishitsa kandi azokwereka ukugororoka kwawe nk'umuco n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe cyo mu mashoka uhwekere imbere y'uhoraho umurorere wihangane uhwekere imbere y'uhoraho uzi ko azobishitsa Imana twizeye niyo kwizigirwa imigambi gufitiye ni amahoro niyo kukugirira neza ukora ibyo ushoboye nimba hari ikintu Imana yashize mu minwe yawe ugikorane ubwira ibyo udashoboye ubirekera Imana hama uzobona ukugira neza kw'Imana igituma natanze intahe yanje nuko nzi ko
ibihe nk'ivyo abantu benshi barabicamo bakabazazaniwe bumva umengo nje sinzi kazoza kanje sinzi ivyo ko kazogenda ariko Imana yacu niyo kwizigirwa. Je te propose kwizera nimba utaramenya urukundo rwayo wakira urwo rukundo rwayo urabe n'urukundo ruri désintéressé rutakurondera ko ikintu na kimwe atari kukugirira neza rukwemerera ubuzima busagutse hano kwisi kandi rukakwemerera ubuzima buhoraho. Ugerageze wakira urwo rukundo wakire Kristo umwami n'umukiza hamutangure gushomina hamwe nawe muri urwo rukundo uzoraba ico akoza ubuzima bwawe. Donc naco uzoba aragukunda arakwitayeho vya bindi byose azobishitsa uhwekera imbere y'uhora utekanye. Nkubejo woba utakiriho nihe isaha wifuza ko abantu bosigarana ya wewe na Yesu? No, d'abord ico kibazo nagikunze cane ni kibazo ciza vraiment. Nibaza ko ikintu numva nifuza ko abantu bosigarana n'urukundo rutagira akagero, urukundo Imana yankunze, urukundo ngwatumye ankura mu marira akantwara mu bitwenge kandi agafata ubuzima bwasa naho namwene bwo yashaka ko butaba burebure ariko ikabugira burebure kandi gatuma muri ubwo buzima benshi bahabwa umugisha. Ico kintu nico numva numva nshaka ko abantu bokotena hama n'abasenga igihe cose nsaba Imana ngo imiherezo ryiza kuko gutangura ni byiza gutangura neza ni byiza ariko kurangiza neza c'est encore mieux. Nzobikora. Reka ndabashimire kuba mwatwitavye namwe mwakoze kunyumvira kunumira yari umunezero pe, c'est vraiment un plaisir. Nzeko n'ikindi gihe twabahamagara muzogaruka kuko twacishije hejuru se twasizoje indani cane ndahari anytime umwanya wose nciye i Bujumbura canke ndi hano kumva ko Fortran ahari cyane kuri sinzi kuga ko bavitanke kugambarara. Okay, kandi abashimire cyane mwakoze kandi murakoze no kutwemera ko muzogaruka. Namwe mwakoze Yesu bagiriye neza. Heritage TV ndayikunda kuko ari televiziyo yahisemwo kwamamaza ubutumwa bwiza, kwagura ubwami bw'Imana, kwedifya, gutera intege abana b'Imana. Ico gikorwa vraiment Imana ikibahera umugisha. Reka nongere nshimire abakunzi ba televiziyo Heritage na cyane abakunzi b'ikiganiro c'Intahe. Nizere ko uno mugoroba mwize cyane ibidasanzwe kandi ko ubuzima bwawe budashobora kuguma kwa kundi nyene nyuma yo kumva ino Ntahe ya Fortran. Reka munzu zanyaho muri Imana ibahezagire cyane mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Heritage. Murakoze.